uno wa gatatu igenekerezo rya kane gitugutu niho haba gushikiriza Buramatari mushasha w'intara ya Ngozi. Ibirori bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa Komine Ruhororo aho vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Ijambo yashikirije abanyengozi yabahamagariye gukomeza ibikorwa vy'iterambere, kwijukira ubworozi hamwe no kubungabunga isi. Dukora byose twame twiyumvira ico Imana idusaba ngaha kw'isi. Imana nta kindi dusaba, idusaba yuko turangurisha akajya ngaha kw'isi. None rero abarundi icambere nuko ico twacumvise yuko isi tuyirima tugaya tukayizigama. Aya mazi yose y'imvura twese duciye imiserege ku buryo atamuvo n'umushika mu mwonga. Ayo mazi atagenda anyengetera bukebuke, anyengetera bukebuke. Muzosanga hageze muci amazi yo mu kwa kabiri atarashika mu mwonga. Mu nyuma heze nk'imyaka 10 dukora uko muzosanga isi izoguma ibomvye atanamwe izoja. Kora ivyizukiriho kundane. Uwo mwanya uri kurata wanka umuntu kandi ugira ugenda ugatahana ico gicumuro. Aho wavuze uti ndamukunde kugira ngo ninataha ntahane gweze Imana nze ndonke raporo nzoyiha. Urukundo kirakomeye cyane. Reka guta umwanya ukiri imizi kuzimu mwene wanyu. Reka guta umwanya uja kumwiba. Nta urutundi n'umwami ngo aratira ushinge. Nico gituma mw'ijambo ry'Imana tubwira riti wewe fata ko umwe wese afise ico akurushije. Iyo rero uzi ko afise ico akurushije ubu uzi ko hari ico azogufasha. Nimpanguhe menya wewe ufashe mugenza umuramire akunezerererwe nawe umunezerererwe. Ubu twese wasigaye inyuma duteza kumufata ukuboko atera imbere. Narababwiye umugambi wo korora udukwavu turiko turakora tugira amahinguriro muronye aho muzohora muzishorera azihingura kugira dushore ndetse dushore hanze uko ntawe uzogushorera ko nawe azoba afise iwe. Murabe ingene bizogenda. N'umugambi woroshe uzotuma mwese mugira amahera ku mufuko. Iryo hinguriro rizora ribaga inkwavu zirenga 2000 ku munsi, no kuvuga isoko irabonetse. None twoza turahana ahantu dukwavuga yemwe twese tugahana ntagira umuryango n'umuzosigara hanyuma umufuko uronke agafeza. Nayo Buramatari mushasha yamutekereye impanuro zo kuzerekana icamaze mu kurangura neza amabanga agiye kuramutswa. None rero mu vyanzanye ubwa mbere naje gushima nongera twigishanye. Ubwa kabiri rero naje kubashikiriza umurongozi mushasha. Nta muntu mwiza abaho ndababwira. Hagezaho jewe ubu sigaye mvuga ntubwizigirwa no kubura akabero ko konona. Ugumura umwizigirwa igihe ako kabero ko konona utarakaronka. Simba ndababwira ngo ndabazaniye umweranda. Mugabo jewe kubera ndicabona cuko nzi ko ashobora kwigisha abantu mu iterambere. Ndabasavye indongozi zishasha dukorera bene igihugu hamwe nabo nyene bashima. Nico badutumye twarize turaca ubwenge twabonye byinshi, ivyo vyinshi twabonye tubibagabanirize ko bibateza imbere. Tubamenyeshe ko imbere yo gusozera ivyo birori umukuru w'igihugu yashikirije abafashe ingingo yo kuva mu buhungiro bagasubira mu zabo hamwe n'imwe mu miryango y'abatwa amabati arenga 5,000 nayo akazohabwa abubatse bakagera ku bigega. Nayo abatagifise amagara yo kurondera akaba yabaronkeje umuceri ungana n'itoni 5. Esse é tudo,